rero niho abantu baza gutemberera bakaza kuraba ivyiza vyaho, harakayaga, harakabeho, uva amastress yaheze y'akazi. Abantu bari romantike rero tubakoreye umuti mushaka kuza mugasanga nk'igitenge cyangwa kandi kantu mukaba muriterera inkuru muganira neza cyane mugani muzozana abo mutubakanye abantu bubatse nibo dukomeye umuti vuga baduhasiga isima nk'amuntu bamaze gukora hameze neza cyane n'akarere karyoshe gutemberamo n'akarere bakaza uko hashobora kuza nk'imodoka irimo abazungu canke yuzuye abahingi abo bose tukabakira. Murabona aka yahani ikibanza rero abantu baraca bataramiramo bagafata akanyobwa. Yes, mwiriwe canke mwaramutse vaye naho muherere bakunze ikinyamakuru LIF Media. Murabibona inyuma yanje turi ku Gasumo ka Mwaro. Niyo twaje gutembera, nababwiye yuko turiko turatembera mu gihugu ariko kandi muri ntumbero yo gutembera tuzamenyesha bimwe mu bibanza vyiratiro, bimwe mu bintu twagiye turasanga muri no rugendo. Niyo mpamvu tugiye kwinjira mu Gasumo ka Mwaro. Muri Gasumo ka Mwaro ni hehe, ni biki, tugiye kuhaganira ibiki. Dufise umuntu uri kumwe agiye kudutembereza aje kutubwira byinshi kubijanye naho Gasumo ka Mwaro. Ni giki ushashaka kumenya, ni giki twomenya kuri ku Gasumo. Byose muzakibona muri ino video. Karibu mujane nanje muri runo rugendo. Turiko turinjira indani kugira ngo turabe ukuntu byaho vyifashe. Tuzabwira turabaganiriza tubabwira cyo twagana turashika ko cari cyo cyose kugira ngo kumbure bumve nimba by'ukuri umunsi waronse akajyo kuja gutembera mu gihugu hagati, umunsi waronse akajyo kugushika imwaro kumbure zuru nkantemberera Samira Kayaga. Abantu benshi cyane cyane nk'abo bamutse ca Bujumbura bamaze igihe bari mu kazi, bari mu bushuhe bwinshi, bakeneye akayaga kabeho. Ariko kandi sabo mu gisagara ca Bujumbura gusa bakeneye gutembera, hari n'abari mu makungu bagiye kumbure basanzwe yarabarundi ari canke abana bo mu bindi bihugu nk'u Rwanda, Tanzania n'ahandi, ariko bashobora kuba bakeneye kuza mu Burundi kugira ngo batembere ahantu hatandukanye. Ni kimwe mu bibanza byo gutembereramo. Rero kumbure nitwamara kumenya byinshi mu byerekana kano Gasumo ka Mwaro, waza gushobora kumenya ibintu bishobora kuba byotuma bumva nawe ugize inyota yo kuza gutembera ahantu, wumva ko ari ikibanza cyo kuruhukiramo, na cyane cyane ko abantu tudukeneye kuruhuka kugira ngo ubuzima tubandanye bumera neza. Tudukeneye ahantu hakayaga, ahantu hari ibiti nk'ibi, babona ko ni ahantu hari ibiti bimeze neza cyane. Reka ndabereke neza cyane ko hameze biganze ibintu tutagenda turashikamo. Turabona imbere yacu ana yuko hari ahantu haduti nova ko duti tumeze nk'amajwari. Sinzi rero utuduti ukunda kubona yuko hari uduti abantu benshi bakunda kwiyegereza bakicaramo, haba gatutu, harakayaga. Bana timusaye mugoroba aho akazuba kahashika ugasanga ibintu bimeze neza cyane. Kugira turababwira idonido kimwe cyose kwacu. Mana kutamaze kwinjira indani aho ravyo kino pancarte urabona ko hejuru handitse ko Agasumo ka Mwaro, Shite do Mwaro. Agasumo nkuko mushamo vyumva rero Shite bisigura yuko ni ikibanza kifise amazi ava hejuru. Ni commune ya Kayokwe ya kera muri province Mwaro cyangwa ntara ya Mwaro ya kera, ariko ino munsi bicoze mikakari zone Kayokwe ni commune Mwaro yo mu ntara ya Gitega. Muravyo kino pancarte murabona yuko hariko amanimero y'abantu mushobora guhamagara mukeneye kwate ko batembereza, bagaca babwira n'ukuntu mushobora kuba mwobigenza. Kumbure n'ivyahinduka abanyene nibo nimwabahamagara bazobabwira bati murashaka kwitura aba nibo basanzwe bariko barakoreraho muri kano kanya. Reka tubandanye tubabwira n'ibindi byinshi byerekeye Agasumo ka Mwaro. Tuko turamanuka buke buke kugira ngo turabe kutegereza ikibanza, hana ko ahantu hasa neza pe, n'ahantu ubona yuko hari imisozi, n'ahantu ubona ko hahita ahantu hagendwa. Uravye ku ruhande uduti tuhari ukaraba hasi ingene hashashe, urabona yuko ari ibintu bimeze neza cyane. Uravye neza ngaho urabona ko mengo hari yepfo hari akantu tokwita nk'akavale, ubona ko hari imisozi, hagati y'imisozi hakaba hari n'ibiti hakikuje, ndani mu mwonga ahantu haca amazi. Nzabwira tubereka ibintu bitandukanye byo mu kano karere. Ngano uri hano ngo turaseruye neza neza, dusa n'abashitse. Ubona ko ahantu hashashe amabuye kwanza, ushobora kumanuka umeze neza cyane. Amazi ubona ko ari akubita kabisa, manuka neza cyane ku buryo n'ubu nibaza ko mu majwi ko murumva yuko harimo ubwamo bw'amazi. Amanuka twegera yari
Yes, akazuba kariko kararenga twinjiye indani uravye n'akarere vraiment hameze neza cane, n'akarere karyoshe gutemberamo, n'akarere impeccable umugani w'abari hano, ahantu vraiment hasa neza cane, ahantu hameze bien. Kumbure nitwatangura kuganiriza bamwe mu bagide canke abantu basanzwe bayobora abantu kugira ngo bashike mu kino kibanza, baraza kutubwira ivyiza vyo mu kino kibanza. Wow, now it's official. Twamaze kuba dushika mu gasumo ka Mwaro, Shite do Mwaro. Urabona yuko amazi ariko arakoroka muravye hari inyuma, ariko ava hejuru, n'amazi azanana ku musozi, hanyuma akakorokera mu mabuye, kaza kuraba catembera ngaha. Aha rero niho abantu baza gutemberera bakaza kuraba ivyiza vyaho, harakayaga, harakabeho, uva amastress yaheze y'akazi. Reka mukanya baratuganirira ku bijanye n'akahise ka kino kibanza, ingene cabonetse, igituma abantu bagihurumbira, ivyiza vyo kuza mu kino kibanza. Mwebwe gusa mugumana na LIF Media canke Life is a Fight Media. Jewe nitwa Wilfried Irambona, nkomeza kubereka byinshi mu bitandukanye, tuzongera turaganira byinshi kuri kino kinyamakuru. So mukanya turaza nido da kino kibanza. Reka nongenda baramutse bakunze b'ikinyamakuru LIF Media, Life is a Fight. Nkuko nabasezeraniye nabwiye ko tuza kuganira n'umwe musanzwe kwikena hagufi kino kibanza aho bita ku gasumo ka Mwaro, ubwa Shite de Mwaro. Murabibona hari inyuma amazi atemba ava ku musozi amanukira ku mabuye. Reka mukanya atubwire igituma kino kibanza ari kibanza gihambaye, igituma abantu bagihurumbira. Ku mazina je banyita Sagahungu Dismas. Ngo aka gasumo ka Mwaro nako tugerageje kuvuga ahantu gaherereye, kari mu ndinganizo shasha y'ikomine ya Mwaro, zone Mwaro. Bo tugerageje kuvuga kahise ko ngaho gasumo ka Mwaro, bo mu minsi heze no kuvuga ngaha bahita iwabo w'Imana y'i Burundi. Bo umuntu agerageje kuvuga ati mbasha ni kubera ikibahita uko. Bo aha Kiranga yarahabaye iminsi itari mike. Bo nukuvuga nawe Kiranga bamufata nk'Imana mu minsi heze, ko minsi heze basengirwa Imana, nta mana yari ihari. Kiranga rero kuza kwiwe ko ngaha yashivye amazi yo mu gasumo ataza kwiberaho. Bo hama abantu bace baraza kumusenga, hakurya bace baraza kumusenga, hakurya basenga Imana, ari ufise ingorane akaza akazimutura. Bo nukuvuga ari nk'umumama yubatse yarabuze imbyaro cyangwa yarateze kubyara, yaraza agatura ingorane Kiranga, hama akagaruka ashinga intahe ko byagenze neza. Bo ari umukobwa yateze kuronka umugabo nawe nyene yaraza, nawe nyene akamwiganira ingorane ziwe, hama Kiranga akazitorera inyishu. Bo nukuvuga ari n'urwaye nawe nyene yaza kwa Kiranga, ari urima ntiyimbure nawe nyene yaza ngaha kwa Kiranga, hama akamwiganira ingorane afise, hanyuma nazo nyene akazitorera inyishu. Nukuvuga Kiranga yari afise akazu yabamwo aha haruguru mw'ipinusa hanyene turi, Haracari akazi kubwatoya akakihari, kuva agiye bakeye bamera nk'abagakuraho. Bo ako kazu kari akazi k'ubwatsi kuva hejuru gushika hasi. Bo hama Kiranga wasanga yavyagi ku ntebe yiwe bita intebe ya Bigombo, iyo ni intebe yaba yicayemwo, akaba yambaye n'agakofero, agakofero gakozwe mu rusato rw'igikoko bita inzobe. Bo nukuvuga rero Kiranga wamusanga ngaho amuhejeje kumwiganira ingorane zawe ufise, yarakuzana aha mu gasumo akakwimika akakoza n'amazi umubiri wose akayakoza. Bo umuhejeje hanyuma wacu ugenda mu ncamake ivyo ku gasumo ka Mwaro umuntu atije muri make ni nk'ivyo. None ivyo kwari nukuri canke n'ibiti tukuya nyene tuvuga ruti kahise nyene n'ibiti tonyene? Oya, yanibaza ko ari ukuri naho noba ntabibonye, twebwe ababibonye barashoboye kubitubwira, barabitwemeza neza ko vyoba ari vyo, kuko ntibovuga ibintu batabonye. Mukunda kuba mwakira abantu benshi ngaha i Mwaro, nko ku ndwi canke ku munsi mwakira abantu bangana gute? Bo birashika nko ku munsi maze ugasanga turakira nk'abashika 3 canke barenga, canke 5 na 10 bakaza, kuko hashobora kuza nk'imodoka irimwo abazungu canke yuzuye abahindi, abo bose tukabakira tukababwira kahise ko ngaho gasumo ka Mwaro.
none mwe mugerageje kuraba iva n'igitigiri cy'abantu mwakira kubera iki kano karere gahurumbirwa cyane mbo igituma bagahurumbira aka karere kuko benshi abahaza baba barumvise amateka yahoze abera ngaha rero benshi baca bigira batoma bemere babonye bisikire ngaha kugira bavyirabire bo no kuvuga amafaranga yo baboneka makeya mu gatari menshi cyane hama kinjira muri komine hanyuma bo mugerageje kuraba mwebwe nk'abo muganiriza baba baje ngaha bimwe na bimwe barababwira ikibazanye mbo benshi kibazanye tushoboye kuganira mbo benshi barabibona ku mafoto bakabona kano gasumo mu bitabo rero benshi bavuga ati ntaje w'icatumye nza ngaha nabibona ku mafoto iki n'iki ati nashimye kuza kuhirabira amaso mu yandi neza cyane muri abantu baza kwatemberera nta bito bari hano tumaze nabi kubona ko kumanuka bigorana nabo bazunika nk'inzu cy'abarundi mbo ni kibazo ciza cyane aha hantu benshi abahatembera hari n'abadashiki no kubera baba bisatira urabona haragoye kumanuka ariyo mpamvu rero gushika no munsi ubona bariko barahakora nk'uko ubyo uzohaza azoza araca ahantu hameze neza n'umunyokuru ashobora gushika hino aha vuba bazohacira isima ari no kuvuga bazohasiga isima nk'amuntu bamaze gukora bongere bashyireho amabuye kuduga gushika hariya kw'ibariyeri basase n'inzira bayagure bagire 2 metre ubuyino mbo ibikorwa ariko bikorwa na komine hanyuma nka mwebwe nk'abantu usanzwe mumenyereye hano ni igiki by'ukuri mwobwira nk'abantu batarashika ngaha tumanye nibumva bagize inyota yo kwashika mbo no batumirira kuza cyane vraiment kuguma ubona ikintu ukibona ku ifoto ukibona he utarakibona amaso mu yandi mbona umenga vraiment ko bari n'agahombo boza bakaraba bagasumoka bwo ni keza cyane vraiment kandi benshi bumvise n'amateka yahozwe ahakorerwa no batumira kuza cyane ugira bahihweje baharabe neza cyane uvuze ko agasumoka mwara ari keza ushatse kuvuga bo mbashatse kuvuga ni keza kuko ibintu byahakorerwa mu minsi hetse bya ibintu bihambaye no tabimana kuko kiranga yari nk'Imana kandi yaravura abantu benshi akongera nagira n'iki cyo bituma ngaha hakorewe ibintu byiza cyane cyo bituma boza bakaza kandi cyane hambavu yo kuko bari heza tabonye ko ari ibibanza umuntu ashobora kuza karuhukiramo agafata akayaga akabeho kariho hari abantu usanga bushoye burembeje usanga akazi kabaruhishije kugira umuntu ashike ngaha bizogenda gute mbo guca ngaha nibaza yuko hari n'ibyahindutse uko ngaha mu minsi heze uhaje ntiwatahuko hari hakabara haruguru umuziki wamari pam bama baje imiduga asanga yuze hajya ubwo kumvo zuko ubona umenga hari cyahindutse uruja n'uruza ruraba ruke kumvo z'ibitoro nuko ukuntu inyobwa zaheze ico naco nyene cyaratumye abantu cyaratumye akabari kari ngaha mwene kavuga ati ndakugaye kuko mbona umenga ubu biragorana nta bantu bahaza kumvo z'ibitoro kandi inzoga ntiziboneka nkuko ndabishaka okay wavuze ko hari cyahindutse ico cyahindutse n'igiki mbo ico cyahindutse nuko hari akabari ngaha kandi benshi baza bavuga ati ngiye kuruhukirayo nifotoreze mu gasumo cyo ndugafatire hagafana urumva gushika no munsi nk'ibyo ntibiboneka kuko akabari karugaye none kugaye kubera iki mbo icyatumye kugagwa mwene akabare mbo subi inyuma gatoye nukuvuga uwadandarizaho yara komine yari yamuhaye ikibanza arubaka hamara dandarizaho hama icyatumye akabari kugagwa mbo nuko ukuntu ubona ibitoro ataruja n'uruza ruza cyane ngaha ati abantu baguma bahaza kubera babura ingena bideplase nuko ukuntu ubona inzoga zikenye cyaratumye naco nyene yugara akabari nubwo nyene akabari sho kwavuze ati n'ubundi nta bantu hagendera hamwe n'abana nkoranga hano homba ariko wewe ku bwawe ubona ni igiki gikozwe abantu bose bakahurumbira nko byari ku bwanje kugira ahantu havume neza ubwa mbere na mbere ahantu ubanza bakahakora neza bakerekana byinshi bya kiranga byemeza yuko ahantu yoba yarahabaye bakagira nk'ipankati iriko komima nk'impuzu yambara zijya ntebe ya bigombo bakayerekana bakayishyira ngaho nakaya gakofero yambara akagashushanya bakagashyira kuri iyo pankati uburyo umuntu ajya abona ati ibi bintu n'akazu yabamwe nyene nako nyine bakagashyira kuri pankati ivyo vyotuma vraiment aha hantu hashobora kuboneka kumenga harigeze kuba hameze neza cyane neza cyane ariko ndabona ibikorwa biko birakorwa amabuye ashashe n'isi makumburi zo haja
niko nabona umenga hazotwara amafaranga menshi. Bo je nibaza ubu ni komine yagutse nta bukene buhari vraiment je nibaza uburyo ko buzoboneka bizokorwa kandi neza. None nk'ubu ariko bashira mu buryo nabo bazoza babugaruze gute niba byashaka kubishira? Bo je nibaza ko ata muntu wo mu mbava ariko arashira mu buryo gushika handa bibona bigeze. Nibaza yuko uburyo buri kuva muri komine honyene. Kuko na komine atikeneye iterambere n'ikintu yunguka. Uko bo mukuvuga mu kugaruza ayo mafaranga komine kirakoresha izoyakura mu baza ngaha ibazoriha. We nk'uburavye bivanye n'ukuntu ubona ibintu no munsi mbega umuntu ajarariha yinjira ku buntu bigenda gute? Bo nukuvuga tarifi yari hano no munsi abantu umuntu aje ngaha yariha mugu n'udufaranga dukeye nukuvuga hamaze gukorwa tarifi zokihinduka umuntu aduze nyamba umurundi umwene gihugu w'i Burundi yahora ari nka 5,000 ari 10,000 tureze ku bantu bo abanyamahanga nabo bace baraba nk'ubari ha 40,000 bace baraba nko kuri 100,000. Mwe murabona yuko ivyo bikozwe maze ayo mafaranga kwinjira bishobora gutuma haba iterambere mu gihugu cyane gose vraiment gute ukuvuga yuko iterambere rizoba kuko nk'amahera azoba ari kugwa ngaha mu gasimo ka mwana ashobora kuzokora mu iterambere rya komine. Mugereje kuraba nk'ubu nko ku kwezi mashaka hano kino kimaze cyo kwashinza amafaranga na gute? Bo ngerageje kuvuga ubu nta mera no bwahinjiza cyane vraiment ugereranije ni nko ku kwezi nko ku kwezi ngira ngo umuntu ashaka kuronka 100,000 muri make none uravye hamwe hodohogo hakamera hakabaheza nakaye karusho mubona ko mwe mugeranije ni nk'amafaranga hana gute yuvamo? Bo akarusho koza nyamba twaronka ibihumbi 100 goshobora kubigwiza na 3 canke 4 akaboneka kimwe amajana nka 600,000 cyashobora kuboneka nko ku kwezi. Neza cyane. Okay, akajambo kanyuma ku bantu batarashika kuri cyo kibanza. Bo akajambo kanyuma je no tekera abantu batarashika ngaha nuko boza bakaharaba kuko ni heza kivive yuko wogumubona ikintu kwifoto utakirabiye wohashika ukemera ukaba nka Toma yemera abo ukavuga uti jewe narahabonye no habwira umuntu n'amateka yaho ninge nahakozwe narahabonye jewe no habarira umuntu narahiboneye babwira yuko boza cyane bakaza bakaharaba. Bo jewe ndi umutoza akori wa komine haba nkorera ngaha mu gasumo ka Mwaro. Nzo cyane ushaka kutidondora widonda babikwa ku mazina y'uwanje je nabere ko nitwa Sagahungu Dismas. Neza cyane wakoze cyane turagushimiye. Namtewe ndabashimiye. Neza cyane murakoze. Sawa. Yes, urugendo ruraheze turasozereye ko turava buke tuduga ngwi Feka nabwiye ko urugendo ruraheze ko turatera tuva mu kintu kino kibanza hano kari kibanza kimeze neza cyane ikibanza cyo kiramo nubwo mugano buruhe niko yakomeje kuduga niruka muri sport yanumva yuko nsubira mu gihugiye ariko rero mwumvise byinshi byerekeye kino kibanza zoberekana ibindi ni programme izovana nuko nzobigendera imeze ariko nyene byose ni bukebuke natubashikana aho mudashika kugira ngo tubandane kumenya byinshi kubera ko ushobora kugira akajya kuja gutembera imwaro ugasanga ntacu tuhafise ugasanga ntafise uza kuramutsa ukeneye kuruhuka kumbure uzanye n'akazi cyazana n'ibindi bitandukanye ariko ukeneye ahantu uja kuruhukira. You see that this is the best place to visit. Kanashiza cyo gutemberera no kuruhukiramo kugira ngo ibyo waje mu bigende neza cyane. Na aho turacyatembera rekana akajardin canke murima ibiti bihari birangwa n'akayaga keza cyane n'akabeho akabana yashu warumaze mu minsi tugabanuka ne muvuye mu gisagara cya Bujumbura muvuye hanze karonka kuri akari kirere gitandukanye cyo harimo karonka akayaga keza ko guhema n'ibyo n'ibindi. Niho hari akazu kirangaba neza cyane. Nkuko rero mwabyumvise muri interview twahawe n'umwe matsinzo batembereza abantu makino kibanza
murabona aka yaha ni ikibanza rero abantu baraca bataramiramwo bagafata akanyobwa bakaruhuka baje gutembera urumva kwivuna mu musase bikenewe gufata akanyobwa gafata ku mubiri w'igitungwa naha bahora baca baza murabona ko hari acari ikibanza ciza cane kibanza kirimo n'akajade wanashima nkuko yabivuze nihatunganywa neza hazoba hariyo n'ahantu umuntu ashobora gucateramira agafata ikintu ngo hakora munda ufite ico wariye ufite ico wanyoye biroshe no gutembera ukagira ikibona ubona ko hakoze no kubihinga novuga bw'ikirundi ko hasakaye hasakaje ubwatsi no ahantu hameze neza hari akayaga ni mu biti abana kanyobwa ukanuka gatemba neza wumva ikibanza cyose ni kimwe rusange twatembereye bihagije twayaze byinshi nababwiye ko muri video ikurikira tuzoraba akamaro ko gutembera akamaro ka tourisme mu buzima bw'umuntu aho ubona imbere ni mu kabara hotel uvayo canke ujayo uramanuka haje ni muri direction yo kuvayo ana kari ahantu hari twiza ni ahantu hasa neza pe waraba hepfo ukaraba haruguru wasubiza n'inyuma ukaraba n'ahantu hasa neza pe karibu ninje n'indana ko n'ahantu hameze neza ushobora kujana umuntu mukaganira mukicara mutekane nta muntu abavuruga abantu bari romantike rero tubakoreye umuti mushobora kuza mugasanga nk'igitenge cyangwa kandi kantu mukaba muri terera inkuru muganira neza cyane mugani muzozana abo mutubakane abantu bubatse niwe dukomeye umuti so hakunda kuzana abazungu nkuko twabiganiriwe n'asanzwe batembera hano hantu sinzi ko mukunda kuraba amafilme y'urukundo barakunda ahantu mu ishyamba ugasanga niho bariko bakinira ari nk'umugabo n'umugore bariko bakina film ugasanga baje nk'imibanza bimeze nk'uko ugasanga niho bariko barakinira filme nubwo nahantu haba hatuje abantu bakaganira atakibavangira atakibasamaza telefone bakabanza gashaka ku ruhande bakaronka umwanya wo kuganira by'ukuri bahema rero ntimuzobure kuza LIF Media nico tubereye kugira ngo tubafashe kubereka bimwe mu bintu mukeneye nkuko nemeje kubabwira umwe mu basanzwe batembereza abantu yatubwiye yuko hahora haza nk'abahindi canke abavuye mu bindi bihugu bakaza bakazana umuryango wose bakirirwa ngaha muri rino shamba mubona ibi biti mubona bagacana bagateka abantu bagafungura umunsi wose ugahera bibereye ngaha rero nawe ntuze bitinye wumve by'ukuri ko kuruka bikenewe umwaka wose uri kubatsatira iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa Mungu urakeneye kuruhuka mu frere nko nababwiye nyene muri video zikurikira tuzogira ubushakashatsi turabe mbega gutembera kuruka mu bibanza nk'ibi bifise akamaro kahe ku muntu mwiterambere yiwe mu bikorwa akora hashobora kuba ari akazi umuntu akeneye kuruhuka ushobora kuba ukeneye hambavu yo kuruhuka urakeneye iterambere umuntu ataruhuka neza ni gukora ntakora neza byose tuzobiganira tuvyinjire mu mizi y'imiganiro tuzobakorera ku bushakashatsi bwerekeye n'akamaro ko gutembera mu bibanza nk'ibi yes nkuko bibona turasohotse tuva mu gasumo ka Mwaro kandi ciza neza na neza renda kugenekereje neza kuburyo ni wazanga kwatembera uzoshobora kwabona byoroshe urabona ni kwibarabara ry'ikaburimbi riva Mwaro rija Bujumbura ni munsi neza na neza ku centre Mwaro ni munsi urarenganye na cross marompa hari cugenda kana gato uhashitse shaka kwerekana akarere ka pankate nahereye ko murayibona hari imbere niyo igaragaza kino kibanza imbere yacu nkuko abona pankarte ni pankate tahereye ko turasohoka iri barabara mu imbere yacu itirayiduga centre Mwaro hari imbere mubona ndashaka abazumingira hajya hari akarompo hari rompo imwe ni barabara cyarimo irijani wamfuye muri Bujumbura iduga ridikora duga mu kuri centre ya Mwaro umva ko ahantu hafi uri ku centre Mwaro ushobora kuba uja gutembera n'ubwo genda n'amaguru kugira ngo gorora imitsi cyangwa gafata moto n'ahantu hafi cyane ariko kandi ushobora no kuronka hurara kubera ko ni hafi ya centre ushobora kuronka amahoteli n'ibindi bitandukanye n'ibifungurwa n'ibindi byankenerwa umuntu yari mu rugendo yes bakunze ikinyamakuru LIF Media mwamaze kuvyumva mwavyumvise yuko ari ahantu habereye kuja gutemberera ariko kandi ko hagize igikorwa hashobora gutanga umusaruro n'igihugu cyatembere ariko kandi abantu mufise ngo ama stress ngo mama mu kazi
mufise uburuhe n'ibiki ngo mukwiye kuza by'ukuri mukumva akayaga kaho mugakora no mu mazi yaho mukayumva ubundi mugasubira mu buzi mumeze fresh sana mumeze neza. Jewe nitwa Wilfried Irambona kinyamakuru ni Life Media. Nimutarakora subscribe vuba turaza tubabwire akamaro ko gutembera, akamaro ko kuja mu bibanza vy'iratiro, ku magara y'umuntu, ku iterambere ry'iyo mu buzima, byose ni musasanga kuri Life Media. Ciao, muroranirwe mu mirimo yanyu no mu byo mukora no mu banyu, mugira amagara meza. Ndabifuriza byiza byose, bye bye, ciao.